Amahoro cane bakundwa bene data dusangiye urugendo ruja mw'ijuru. Imana yo mw'ijuru irakoze cane, yemeye ko twongera kuvyuka kino gitondo ntihabwa icubahiro. Hanyuma rero mwihangane cane, uyu munsi ubuhanga bw'ivyuma ntibwatworoheye na gatoya, ariko turakora uko dushoboye kose kugira ngo igikorwa c'Imana gitambuke. Umuntu wese ahari ashima Imana ko yamurinze, kuko intego ya rino sengesho niyo gushishikariza abantu kumenyera kwegera Imana, kumenyera kuza imbere yayo ukayishimira kuko iba yakugiriye ubuntu ukazobona wikanguye ntibiba bisanzwe, hanyuma ugaca uyiragiza ukayereka ibiba biri imbere utazi. Yesu nahabwa icubahiro cane. Tugiye gukoresha umurongo w'ijambo ry'Imana mutoya twifashisha mu gusenga Imana, wanditse muri Zaburi igice ca 90 ku murongo wa 14 haravuga ngo mu gitondo uzuduhaze imbabazi zawe kugira ngo tuze tunezerwe duhimbagwe imisi yacu yose, utunezereze umunezero ungana n'imisi watubabarijemwo n'imyaka twabonye mw'ivyago. Igikorwa cawe niciserure ku basavyi bawe bo n'ubwiza bwawe ku bana babo. Igikundiro c'Uhoraho Imana yacu kibe kuri twebwe, kandi udushimangirire ibikorwa vy'intoke zacu, mbere ibikorwa vy'intoke zacu ubishimangire. Yesu nashimwe cane. Ngo mu gitondo uzuduhaze imbabazi zawe. Ndakwifurije mwene data uriko uranyumviriza kino gitondo ko rino sengesho ryoba iryawe. Imana yo mw'ijuru uyisabe kuguhaza imbabazi zayo. Buri gitondo Imana iguhaza imbabazi zayo, kandi Imana niyaguhaza imbabazi zayo buri gitondo uzobona ukugira neza kwayo. Uzogenda urasimbuka imitego myinshi Satani agenda aragutega. Imbabazi z'Uhoraho ngo nizo zatumye tudaherengetezwa, niko ijambo ry'Imana ryo mu gucura intimba rivuga. Nico gituma imbabazi zayo Imana iziguhagije ubona ukugira neza kwayo muri iyi si. Yesu nahabwa icubahiro. Ku murongo wa 14 harakomeza hakavuga ngo kugira ngo tuze tunezerwe duhimbagwe imisi yacu yose. Imbabazi z'Imana iziguhagije mwene data, ugira umunezero ugahimbagwa imisi yawe yose. Ugasaba Imana, ukomeze usaba Imana uti utunezereze umunezero ungana n'imisi watubabarijemwo n'imyaka twabonye mw'ivyago. Bene data, ijambo ry'Imana twabonye mu misi iheze, Yesu Kristo yavuze ati nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe, ngo musabe ico mugomba cose ngo mwizeye ngo kizobabera kuno. Yesu nahabwa icubahiro ngo kizotubera kuno. Iyo tugumye muri Yesu Kristo amajambo yiwe akaguma muri twebwe, ngo dusabe ico tugomba cose. Uyu munsi dusaba Imana twuzuza umunezero, itunezereze umunezero ungana n'imisi twababarijwemwo. Yesu nashimwe cane. Ngo n'imyaka twabonye mw'ivyago, dusaba Imana twuzuza umunezero, duha amashimwe, irema amashimwe mu buzima bwacu, angana n'imyaka twabonye mw'ivyago. Yesu nahabwa icubahiro. Niko iri sengesho rivuga ryo muri Zaburi 90. Hanyuma dukomeze dusaba Imana nk'uko ku murongo wa 16 Izaburi ivuga ngo igikorwa cawe niciserure ku basavyi bawe, ngo bo n'ubwiza bwawe ku bana babo. Imana yo mw'ijuru iserura ubwiza bwayo ku bana bacu. Yesu Kristo nahabwa icubahiro. Mu kanya ndabagezaho ubuhamya bwanje bw'imbaraga zikomeye cane gose za Yesu Kristo ziba mu bana batoya, ukuntu Imana yo mw'ijuru yakoresheje abana banje kugira ngo intabare bitera umwa Satani ariko arantera aca hirya no hino ntariko ndabona neza iyo biriko birava, agashaka kunyica, agashaka kunyicira abana. Hanyuma rero nibutse ukuntu Imana yo mw'ijuru Yesu Kristo yavuze ngo abantu bameze nk'abana batoyi ngo nibo bazinjira mu bwami bw'Imana. Nca ndivyukiranya abana banje ndabigisha kwegera Imana. Imana iciraziza muri bo, ibaha ingabire zitandukanye zo gutegeka mu izina rya Yesu Kristo. Ubu twebwe nta kintu citwa uburozi
gishobora kwegera urugo rwacu. Ubu twebwe nta muntu afise imigambi mibi yopfa kuduturukira. Imana yatugize ibishirira, abana banje Imana yo mwijuru yabahagaze ko iratugirira neza. Ubu turiho kandi turashima Yesu Kristo. Nico gituma umuntu wese ariko aranyumviriza agire no sengesho asaba Imana igikorwa cayo ciserure ku basavyi bayo n'ubwiza bwayo bwiserure ku bana babo. Yesu nahabwa icubahiro. Hanyuma rero umurongo wa 17 nico ndabifuriza mwese muriko muranyumviriza. Igikundiro c'Uhoraho Imana yacu kibe kuri twebwe, kandi Imana idushimangirira ibikorwa vy'intoke zacu. Mbere ibikorwa vy'intoke zacu Imana ibishimangire. N'iri jambo ry'Imana Imana yampaye ngo dusangire kino gitondo. Abaryumvise mwese sabaho umugisha cane. Reka rero dusenge nkuko twama tubigenza. Umuntu wese aduze ijwi tujane, udashobora kuduza ijwi kubera kumbura amasaha, atashobora atokangura abantu basinziriye, asengere mu mutima ariko tujane. Umuntu wese abwira Imana ibintu biri mu mutima wiwe. Umuntu wese abwira Imana ivyo ikeneye ko, kandi Yesu Kristo yavuze ngo nitwizera dusabye twizeye ngo kuko amajambo yose aba yagumye muri twebwe, ngo nawe ngo tukaba twagumye muri we, ngo tuzosaba ico dushaka cose ngo kitubere kuno, ngo kitubere uko tugisabye. Nico gituma rero ndabasaba guhagara muri Yesu Kristo, mukamugumamwo, mukamukomeza, ntimumurekure, kugira ngo abashe kudukemurira ibintu biriya tuba tumukeneye ko uko tuba tubimusavye. Yesu nahabwa icubahiro. Mwami Imana Data wa twese uri mwijuru, urakoze cyane kutugiriye neza Mana, ukaba utwemereye kuvyuka kino gitondo. Si bisanzwe namba ariko n'ubuntu watugiriye nuhabwa icubahiro. None Data mu izina rya Yesu Kristo turadugije ikimazi co gukenguruka, turaciye bugufi cyane, dusaba imbabazi aho twakoze bitaguhimbara. Amaraso ya Yesu Kristo atweza dutunganye, uce ururuki ubane natwe Data. Yesu ntiturambirwa gusengera abantu baraye nabi, ntiturambirwa gusengera abantu bataronse aho bakika umusaya, ntiturambirwa gusengera imfuvyi n'abapfakazi, ntiturambirwa gusengera batagira shinge na rugero. Ariko Mana yo mwijuru, kuko wewe ari wewe Mwami umenye ivyo umuntu umwe wese akeneye, ubagirire neza Mana yo mwijuru, uzobukoze. Ibisigaye Yesu Kristo turakweretse uyu munsi uri imbere yacu, turakwinginze ngo ugenge intambwe zacu, turakwinginze ngo tuza kuja hose udufate ukuboko, turakwinginze ngo uduhe kubera umugisha abo duhura nabo, ntitubabere ibitsitaza. Ukomeze Mama udukomereza mu nzira yawe, utegura imitego yose Satani agenda atega hirya no hino kugira tugire nawe canke tubuze amahoro. Mu izina rya Yesu Kristo, ibisigaye uri Imana ugira neza Mana, ukomeze utugira neza. Urazi ko turi abana bato tutazi gusenga, ariko wewe nyene umenye ibidukwiriye, ukabiduhera ubuntu n'imbabazi nkuko wama. Byose birabukushaka Yesu Kristo. Ni mu izina ryawe gera Yesu Kristo Umwami wacu ndabisavyemwo. Amena. Yesu Kristo abaho umugisha cane. Murakoze.